Gusara nuraza kubona kuri modoka. Boss nindira iminota indwi gusa. Iminota indwi. Hey. Ibintu mvambwege. Iminota indwi. 7 minutes. Iminota indwi. Na Salocom TV1. Hello, est-ce que vous d'abord? Tu vas toucher à te kuvuga, est-ce que ça va? Vous allez bien? Twani bon. Na clovis nizere kari. James neza cyane. Reka ndababwire ndabaramutsa umuherere abakunzi ba Salocom TV1 ndababwira ati oza bien, oza malamu. Bana yo ni mololo sasa. Ndazi mubonye clovis mukabona na Gulain. Mucha mubona kari iminota. Indwi vraiment. Yes sir. Yeah. Iminota. Indwi. Clovis, uno musi minota indwi none tubwire. Bana hivi sasa urabona duhuriye mwibarabara. Iturumbuka. Wewe ucuvuga ati 1k ari inyuma. Yes. Abona gushika. Ndazi mugiye mu kindi kiganiro. Era ahubwo wowe mbwira wambwiye ngo ufise content idasanzwe. Urugo kwanza n'ugwi wawe. Urugana ni sawa. Yesu yavuze ngo dushite hose turahawe. Ariko Jesse ngira na hawa. Uvuye gucoresha. Oya, sinacoreje tuko abantu turakunda. Bamamaga ati wewe ku minota indwi waratujyoye ngo dusobanurire ukuntu bozimbwa. Nivyo mvuye. None ndakubaza. Ivyo uvuga ngo aho dushitse turahawe, abo kumena. Oya, none aho bona hari none aratumenye none. Uratari muri kino kibanza. Sasa Clovis. Byari ibintu bihora binjya uzabumva ngo cya kiganiro. Kiganiro vy'iminota indwi twe tugira. Bakunzi ba Salocom TV1. Nagomba ndababwire ngo iminota indwi ntabwo ari kiganiro. Yego. Oya, ahubwo ni iminota indwi nyene. Burya ikintu cyiswe iminota indwi. Ni iminota indwi. Si kiganiro, ni iminota indwi. Ni iminota indwi. Muza kuvuga ngo urumva muzana ama instruction ukuntu ngo ikiganiro ngo gikorwa ngo ikiganiro ngo gipangwa gutyo. Nagomba kubwira ngo iki kintu cyitwa iminota indwi. Ntabwo ari iki, ntabwo ari emission. Ni iminota indwi. Hari n'ubora duponda ngo bana ngo inoti murazimaze. Oya, ni creativity yitwa iminota indwi. Hama ibintu navyo binoti. Inoti turazifise tuva n'ahandi. Apana ngaho minota. Tuba dushaka abantu baryoherwe banatahure. Narababwiye ku kintu gitera imvi. Hari n'abantu ama stress niki. Maze kubona abantu benshi ino emission imaze kuruhura kandi abandi nabo bakayikuramwo ibintu bibafasha. Urumva? Rero bakunzi ba Salocom TV1. N'ubu je nari mvuye mu kintu kijanye bene kiganiro. Nari mvuye mu bintu vy'isuku gimbwa. Imbwa. Nanayibagiye n'ukuntu yitwa. Yari imbwa yo mu bwoko bwa mastiff, imbwa nini cyane. Inzungu, apana indundi. Ndako ndabereka bijya bintu baravye minota indwi ukuntu yozwa. Barashima. Twayikubise ko shampoo. Tikubitako produit apana zazu imbwa bimeze neza. Kandi ni suku kubene gihugu bose. We umse 1k nawe twaba dusanga ari ibintu byavuye 1k cameraman nawe reka tumusubireko ni minota kubera iminota indwi hari ibintu azarakata none bijya imana rimwe ngira avuga ati ibintu ni emission 1k cameraman nubu ni ibintu nubikata tuzobibona bijya bintu ukata ikiganiro ubigumizemo gusurabe ko iminota ni indwi nyene ibi bintu si emission ni minota indwi Bakoze ba Salocom. Ibi bintu ni minota indwi. Yego. Kugira mugenza bati ibi bintu ni minota indwi ntabwo ari emission. Nta noti tugomba mutahure. Kai munaryoherwe apana ko tubabona nimvi. Gire kuva tuvuganye ibintu biraho. Binga cyaganiro cyego. Ubimvi zarahetse. Ko nagiye namuba hafi. Na emission nawe narayiraba agatwenga. Namuba hafi inshuro nyinshi. Ndamukuramo ibintu yayimvira kandi yarashingiye nta. Azobibabwira n'ivyaba ngombwa ahantu imvi ziyogira zitangure kumeneka. Ikintu cyazituye naragiye ku bintu vy'amata ifyufyu namubujije ingona mugabo utuntu two asigaye yereza utuntu two mu biyaga isomvye cyane nasanze ariko ajya inyombo yari inyombo yari inyombo sasa rero dushimira n'abantu bamadu bakuraje yes reka nkeze cyane ba bantu babandi bakunda kuvuga ati turakunda ikiganiro babandi ba applica ibintu tuba twababwiye bane nako bakunda iminota bane mwarandoze kuba mukunda kukimbwira ngo urumva kugira ikiganiro ariko ni minota indwi rero asante sana cameraman asante producer asante Salocom asante watu wetu asante ariko kandi n'Uburundi bwose asante sana je namanutse Bujumbura urabona TV yacu hani Gitega kabisa ireka irakora neza ariko sanga abantu y'Ubujumbura bambwira ngo wewe ndakuza aha ngo hari akaganiro ngahora kanduhura sakaganiro ndamubwira ati kaya kantu sakaganiro ni minota indwi acambwira ngo hari ikintu mwatwereze gukora umuvanga urumva kwibeyo kura kujya gutembeza biye nibabikorera Ibujumbura nasanze babikorera ko kuri beach sanga abakobwa bose ku beach sanga abahungu abapapa imiryango abantu bose basigaye basuka ku kabere ko kurangura sanga terme bayibe
pole mzee. Tushukuru na Mungu anaendelea kutupatia maide. Biko binakuya. Ya, asante sana rero sinzi kino wabwira abo muri 7 minutes. Abakunzi ba 7 minutes no babwira ngo kwanza ivyo bintu vy'igifaransa kwanza narabihevye. Abakunzi b'iminota indwi. Kuyiganira wanditse iminota indwi urashaka ukibona Facebook. Ukakibona YouTube. Wandika iminota indwi. Kuko tuvuze 7 minutes. Hari abantu twabonye bigora. Hari umuntu azandika ngo seti mu ndome, ubundi akandika ngo seti chiffre bikaca vyanga. Rero mugabo iminota indwi tubihurizako twese. Rero mwandika iminota indwi ino emission tuyibona. Nahandi iki Saloko TV1. Tukoma tubatumira ukindi kintu gidasanzwe. Subscribe. Hari abantu batazugira subscribe. Gitega vraiment ndabemera ko muriko muratera imbere mwuguruka mu mutwe. Subscribe. Naho hantu habanditse s'abonner. YouTube yawe nyambiri mu gifaransa handitse s'abonner. Nyambiri mu cyongereza handitse subscribe. Bace baja ku ma video ucufyonda aho kuri subscribe ukoza bagatoka ngo ta. Waje gukora ko ngo ta. Uzobona haje kantu kaka kengeri. Bagakwereka ngo tut iri mu cyongereza hariho all niko gatangura. Iyo ni instructions. Muzema kwa. Ucufyonda ko mwakuri tute. Ubwo nyine bacakwereka ati ama video yose. Uzobona gakengeri ngo bakwereka yuko ama video yose azoca azarisuka. Ubibona. Salocom TV1 kubikorwa byiza. Kubisanzwe kandi bikomeye cyane. Kumpwe mwana mwenza. Utibage gufyonda kuri subscribe inozogera no kuri tute. Kurikirana ikiganiro iminota indwi kuri Salocom TV1.